Jay. Oh, Cynthia, gut. Jay. Oh, Cynthia, gut. Isa. Mirazi. Uvuye nahe ko mbona. Vuya haruguru. Amakuru yandi no. Ni meza. Mwebwe uvuga ngo mutaboneka. Turabona ko twatuze nta kibazo. Aho umugore wawe yarakuboheye mu nzu no kuza gusenga. Wapi gusa nta ibikorwa bifatiriye abantu vraiment mugabo nzoza nta kibazo. Zoza bugisha ukuri yarakuboshye. Nahevye yamara yo bikora nawe. Ndamuzi ibyo mugore wawe kakaza aho usanga yarakuboheye mu nzu yakuje no kuza gusenga. Kare n'ukuntu wasenga. Wapi ko nuko mwibwira vraiment ko nuko mwibwira nta rivyo yokora ivyo. Uburateye isoni. Umukwiye ko yemeze gute no. Bimeze neza. Wasanga tuzobona ndetse. Singaho ko bahadahaza kondera umugabo wanje. Kumba babuza abandi bagabo. Ntuzosite kuvugana n'umugabo wanje. Wamurose n'abandi baramurose. Wende bikwani ntuzosite none twamuronderera. Uzomarisha mwaka muri ko. Ngo duhuriye aho mba munaze kumuronderera muhiri wawe. Reka tamusumbye kiwewe. No usumbye kandi bamurose. Uhoraho ari kuri twebwe, Uhoraho ni umwami wacu, Uhoraho ari kuri twebwe. Karibu imore. Ndatendere ndabazanira agatebe. Uhoraho ni umwami wacu. Twicara. Naye mugiye kuri ibi yanga ndiko ndayisoka. Ndabibona. Yego. Biri gute none? Ni sawa. Karibu. Yego. Cyari kinzanye sikindi. Genda nje kubwira n'ukubona nje gutuma umutwaro kuko mu imisi genda muna satani ariko arangendera. Akugendera mu wowe buryo. Abona nje kunde vugana mu Ngiyo kivye nyene. Nyoko yasanze ngaha aza kunkira ngaha abantu bari kumwe n'urundi ruvyeyi. Nyoko numurozi ndabikuroze gute wewe. Nyoko numurozi ndabikubarije nakujana n'ubu nyene bisemo nyoko numurozi aza kunkira ngaha bera rugero jengo sinzovyara. Mama kunyica. We mama wanze nyene kubwira ivyo bica mu wewe. Yarabimbariye nende bikwa ntavyumvise ko yaje kubimbarira. Bazanye n'urundi ruvyeyi sinzi ko ari ururozi, sinzi ko ari urufaro rw'ubuyiwe je ntavyonzi. Urumva ngo kugeza aho ntarazovyara. Uragiye kubasaba ikigogo nta mama yo kubwira amajambo. None je kuyavyaye yo yanka gute. Yarabimbariye bazanye n'urundi ruvyeyi. Bivyumve je ndabikubari. Umva nyene ntagomba kuzukuru rero. Genda n'ubimubazi. Ona jenu kwindabona mukaje. Tuzohava dushwana. Mushwanira. Kila kanumbuze asimbirako. Kila kombuze asimbirako. Nimbaba yigekere gisimbira ku musozi je ntavyonzi. Kandi simbambagije mbambagije je. Jenu kuri. Ndabona tuzoshwana. Wenda kubwire. Abona ibi bintu byacu byo gusenga. Mu gihe rero utihanganye ngo witonde usanga byagukoresheje amakosa. Muri Bibiliya barayanditse abayanditse ndibaza Bibiliya yeme. Rero muri Bibiliya nta handitse yuko umuntu uko gutwaye kari kenshi ugenda. Satani yagerageje Imana, yagerageje Yesu imisi 40. Ariko Yesu ntigeze avuga ati muri iyo minsi 40 ngo gwane n'ikintu na kimwe yakomeje yihanganye kanyene kandi ariko yatubwiye ko tuzogira mu kirenge tuzonyura mu kirenge ciyo. Rero urakwiye kwihangana nimba hari amakosa amwe ashobora kuba yo kubako kubera abakozi b'Imana canke abavugisha n'Imana canke abizera bose bategeza guca mu ngorane nk'izi kandi zigoye nk'uko nyene. Rero ayo usanga ari bya bindi nyene Satani abaca mu nzira nyinshi kuko aca mu nzira nyinshi. Ashaka guca muri iyo nzira nyene ubwira ngo akubwishe hasi. Kugira ngo ejo canke ejo akuronke haguce. Urazurihanganisha uko rigitwaye ntugende nkuko rigize. Isi niko imeze, isi irazunguruka
uramureka kuryo ahubwo ukomeze umusengera ivyo akubwirira byose ariko byogira niko byo yobiheba yohindura abe nkuko nawe uri rero je no kunda sabisengere imana imwe kwihangana aya masengesho ntangwane vraiment tuzayakora kuko nivyo nyine twaziriye ngazo nivyo imana yadushize kwisigira ngo tuze turafasha abantu bose kugira ngo bamenye imana ibintu ntangorane ndakwizeje ko bigiye guhera mpera umunsi ku masengesho ntugira ikibazo ama wihangane nawe ukomeze nawe bisengera ntuce wicara ukomeze ubisengera sindaguherekeje ntangorane uraho ari kuri twebwe uraho niwe mwami wacu uraho kuva ugeretse ivyo vyombo nturabiheze ntibirahera nyene nuzi ko ari byinshi nawe uratwenze amaze nje wayantware muri dushe ngiratwaye nyarutsa nkeneye koga nyarutsa ameze vyombo sanga ubihejeje ntugume bishe ku vyombo bikagira uko biri ege ndahejeje ngera gushirika ndabyoze ngire ingoga agore bikigiye kweri shaka kari nongo y'akazi ngire n'ingoga manera ewe mbarira ko naje hariya muri korari wanyu y'ugwaruka mukandabira rimwe mwese nayi nineye ko cyane ni kubera ari wambaye mini kwa nayi namba nico gituma wambara ibipira ibitenge ibitambaro ibwipira cyo kintu umenga n'umugore yose ari ibihugu birabana nuko ndamenyeye ko je sindamenye kwambara ibyo mwambaro we wambara Lega Jesse ndi umukozi wa leta nambara bigenda birakubura mwibaro nk'ivyo mwambaye bigenda birakubura. Twebwe mu ikayi wacu tuyambarira shimwa Yesu. Ahubwo murantangaje. Lega Jesse meze nka mwebwe mugenda mwambara ibintu bicwekira mu bazurambara nkuko kuri wacu. Daba jenge nemetse. Rero we wambara ibintu bicwekira. Ambara nkuko kuri wanje bona gute. Ndambaye uko kweli ibyo nyoyera ndotinya no sindoronka naho yo muraho muci uzambara nkuko wanje murantangaje uzogwa muraho mu bitoki nye Ewe mana yanje ndatomboje jani yukuri narinje kukurondera yego mahoro ni mahoro yego narinje kukurondera ngo perekeze ko harako nifuka mukazana kumukazana wiwanje wewe ndi warahi oya harasinjayo ugiye mukazana wawe nari gituntu nyamagoma urya singeza ngo nagiyeyo oya nukuri mperekeza oya singeza ngo nagiye mperekeza sinjangwe n'ibindi ngiye kumubaza uko ntadaheruka kurusengera nimba iryo turagenda kuko urya ashukara abanabi araduha ubuhiri oya tugende nibuke bukereka tugende turayaga tuyage nibyo tugende mugabo urya ndabona impuzu yaje kuzimesa yego nabikoze je wanje urazigisigana urashobora kwicara imbuga y'isu urabonye nyine nacafuye mve muri dushe shitse nkanze ncafuye ko bucafu buri ngaha kumengana nahakuye mu gatondo nyarutsa kuhakubura ndamvuye kandi ngiye kwambara sage wasize washire ngaho intere ndicara
Hodi. Kubera ukiritere rukarisama urandaba ngo ndagatekuru data wanje mugakwita amaguru mugabe haroshika igihe uronda gufukama ngo usane kugera jewe kamara gusakira utegera ubu kugira nta kintu mbega igihe wabuze umuhungu wawe ntantware ari bamuciye ntantware aho gusizire kubona n'umupire numvira mugenda ndababaye ko nasanze ubabaye mwe ubabajwe mwe bari kuyagatukaho nakubariye ikindi tubariye mugabo ugende turebuke isiraga yabo bibagirwe n'isi wawe aho mujya mukoze hariya ingora aho murinde kana aho murinde kana ni mu rugi wanje mwana nukuri genda mukwibuka isiraga yawe ari gufata uku ari njye nakubyara imvizi byuribaza ndeko turibaza ukaduka wari bamugiye wari bamuhuje ati ntazontware wari uzi kazosanga ngana n'uburasanze ahubwo ntoshiyo mugende moko tugende umbe nta majambo menshi nkeneye ni mugende wari uje ndagiye hamusigarana amahoro genda aho shiyo genda hamwe muje mukwega amaguru ngo muje ngaha aho muriyaga naho muri depana genda mwanya guhura niyabaremye urabona ubuze burikura ngo buje kumbuga iwanje arakuvuga kuburiye nturaheze Deri imbwa nini? kwanza ndibagene ivyo ndisiga genza rirya fondo kinakajya karabere nyarutsa Ego shiri wanje, nge nyaruka. nyaruka ugenda uribwega nk'igisiba asha ico kigabo naco ico kirahanganya ubona Shiri giraniye. kuza guritambukira nk'igisazi mina ntukomeye nyarukanira mpereze ndagutumye ngufundurure Mwishiri wanje kufisa amanyama. wewe nyene jewe nyene nica umwuzukuru w'iwanje na wewe nyene none uvuye hariya muyamu kaza wawe so abimbari ariko ga mwana ni ukuri tuvugane ukuri so wawe yanyirukanye mfise inda yawe kuko Ndagukeneye ngazi, je sindagukeneye aha muri inzu yanjye. Uguma ngaho gusa hari bari hajya n'umuzigo wawe. Toka nenda uko. To, genda hari. Je sindagukeneye aha. Je nta ndafise nk'izo twarariya ntanda nk'izo ntera. Imana naragowe kubana n'umugabo niga yemwe ngaho imbwa ntizindya nta kundi mugabo ziranja ku maguru kwe ewe naragowe Wena koruja nakwaruta hiwa. Genda hari. Hariya. Tora hari ishangazi cyawugenda hari. Tora. Hari. Genda. Tora umuzigo wa hari. Ntugira genda hari. Bakwirukanye ujamanga. Genda hari. Genda. Uzovyara hari uwo mwana wawe uzovyara. Genda. Zamura twari ndinda gusinda.
ariko arantukira amashuka bagirira mu babo Neka shako yanyirukanye ngire namwe ngo nibiki ko mbona muje n'ibyo bishashe n'umushitsi buzanye wewe yamu kubona rongo umgengo n'umukuye canke ni mugore wawe uzanye mutama nimba umuzanye ngo aze kuba umugore agira kabiri je sishoboye urumva kandi biragaragara nuko niyimbanyiwe bafise bari iwawe urabibona neza oya muvyeyi ndasabye mu mpindaro iyi ndirafise mwene yosha naho ndafise amagorwa n'ukuri ndasabye mu mpindaro irafise mwene yo n'ukuri ntuhavugire ikibazo ndasabye mu jewe aho ntaco mumbarira yaguha indaro yareka je nzi ko ari uwiwawe kuko ntiyari kwizana ngaha aho ntakunize canza kuniga umwuzukuru w'iwanje je nijye ntakeneye abuzukuru mama we wize umutima mwini wawe urumeze uko urabe neza uwo mugore wawe ntadutereranye kandi kweri baramumbariye ngorane none kure ni mu ndashaho wa mukobwa baraho baza kwisari yiwawe ugaducamo hagati nkuko ukuri kw'Imana abantu nkuko turiko turagenda ukiyumvira kuducamo hagati ndibona nyene mwakiyo ndabirabe none utari kiyo nukuri turagoma umviriza mwakecuru umwe iri barabara sinaryubakiye bakiye mwebwe mugende muragaragara iri barabara ni igiwacu ibara ni igiwacu baryubakiye mwebwe mugende muragaragara umva kubera twebwe muza mutona n'injebeje urumva ibarabara ni igiwacu ni igiwacu mwe mwateye agaciro turagowe mana ariko mukobwa aho uri kurara ubona ngaho ngana nande kuri muri twebwe muri mwe kubona je nungana nande uhari uraba urabona nta umungana nta numwe je twungana mwe twungana nande turagowe ibyaragiye uburira bwoye ndagiye mu twese turiko turabyaha abaga asha baramumbariye kweri wari ushyira umusore we mana narabona yari kunyica kweri
Kwa neema tunaingia kwa neema. Umusikie abiche niza pera kazuba ni kose. Angeni ngoka karibu. Imali. Kenura. Tora gato wicara. Mugenzwa n'amaki. N'amahoro. Diligence ni hari. Arasimbiye gato. Mgangira nkace bayo. Aya mugera mbwiye kwa Nyarutse. None. Usigaye umese impuzu z'umugore. Bigutwaye. Naco bintwaye kandi abajije. Kwani uje kurondera Didiante. Bikamana Didiante asigaye yarabaye umugore w'ingare. Bigutwaye iki ko nzi ko ubyara umugore wanje. Nkunda. Twararaganiye ko kwa pasiteri ko nzomfasha. Ubwo yeni ko ndabimufasha. Uramufasha. Ukuri. Ndabona ko urashoboye kumesa impuzu z'abagore. Naje ndi nazo urazimese. Uwa mukobwa ndondera kwiki. None wewe bigutwaye. Naco bintwaye gutume gusa birantangaje. Bitangaje gute? Kumbe Diligence asigaye yarabaye umugore w'ingare. Asigaye ari uw'indani kweri ndabibona. Abantu bikundaniye. Bigutwaye. Ko abantu bo mushika muradishimwa n'ibitabara. Imbere ya pasiteri twaraganye tuvuga ko tuzofashanga. Gushika gupfa. Ibyo bitwaye. Je naco bintwaye. Mu gusa kweri aje. Biratangaje. Bitangaje gute? Nukuri ndabona urashoboye. Naje ndafise impuzu urazuzura mese. Umviriza. Wibaze kurondera Diligente nawe hari. Wa mukobwa. Imurondera kwingorane cyo yazirona. Mwe mushoboye. Icyo ugomba urakiro. Impuzu z'abagore kandi ndabona urashoboye kuzura zimese. Iza usubira impore. Reka ngende. Mugabo kwenda bonye. Kiragusa. Musigara na kazi. Abantu bo musika muri abitabara. Jay. Kuti. Sawa biratambura. Kubona. Yego nimba ni nabi. Sha ndashima kwe. Biri gute no? Kuko twashima nko kuri iyi. Kuri ni buke. Yego. Yakubazi. Bega. Kweki utasikia ukiza kusubira. Bifa kuki. Mungu ni hatari no kuri Imana. Hatari. Ariko Jay. Na. Uribuka mwikwaye ko ukuntu wari umuntu umeze neza. Witanga abantu bose mu rusengero baragushima ukuntu waguye n'ukuri. Sindabyumva cyangwa wariye muti ujyamo. Reka shaye kare. Abantu b'iki gihe baratangaje sha. Reka abantu b'iki gihe baratangaje kweri. Oya n'ukuri nawe wikebuke Nukuri abantu b'iki gihe baratangaje tena baratangaje sana. Naba wikebuke kuruta warariye umuti wari muti. Nukuri bose niko bavuga. Iyo wikundaniye n'umuntu baje nukuri. Cyo muranje turakundanye sana. Nukuri turakundanye sana. No kubura babona ntakizo gusenga cyangwa ntagirane bavuga ati yo yaramuhaye umuti yaramwishe. Baturikundaniye no kushimana. Kiye n'umugura mese impuzu urumva ibintu byose bikora abagore byose n'ubikora n'impuzu z'umugore zose umva atari umutuyi ubwo ko ari urukundo nyabaki je wirabe n'ukuri wirabe cyose rero no bikubwira n'ukuri nimba ndabona ukuri ntaco rakoze naba wikebuke n'ukuri zo mpuzu z'umugore numvumeze wikebuke nimba atari umuti ukuri kw'Imana sinabizi kimwe gusa uko byo gusenga n'ukuri twagerageza ahubwo sinzi ukuntu bitaraba n'ukuri kw'Imana ko bya n'ukuri ngira hari ibintu bitogenda neza katurindiye sawa nawe ugire ibihe byiza yego Yo, kamwana uzavuye ku rusengero. Hewe. Hirya y'ejo naragiye hariya ko kwa musaza wawe.
muramuka zawe yarantutse kubera iki naringiye kumubwira ngo ndabe ko yosubira ku rusengero yarantutse arantuka navuyeyo n'izo nagiye nambaye ntakizambaye je nari mvuye ku ikanisa mfise gahunda nyine yo ngomba njeyo yo ugomba ujyayo yo ugenda amenyo yose wayaharuye uyashire mu ntoki ugende wayaharuye nta kimwe yarantutse kugeraho umusaza we aza kuntukira ngaha n'inkoni yarashize kubuhira je ngomba ngende ashurabye nabi n'amakofu yayaye nta kimwe ndazi umusaza nikatangorane wirigwe mama ndaje yego disi mugabo rero ujana amakenga umviriza izo mpuzu zimese kandi zimese neza kandi uzicishe ndakubariye ukaba impuzu zidaciye ndabibona kandi hariyo impuzu ntabonamwo ngaho zose zikwiye yacu pina yasiya nayo ko atayumbona ngaho nihenze ndaza kugenda kurara genda iraje je nayibonye imenga zirakora ku musigita ndagenda uzirabe hamuzizane kuzimenya nta kibazo ndagenda gutora karibu ya